Anyway, nuko isamizi cha Black Fella kiganiro ni The Stars izuba ni Biggie arabambo OG amwe yadinde kundi ruhande abona yuko ushobora kukira cyo cha kane n'ibici 9 babasubiza kurana bad boy ni lebo tuze maboko heji cyangwa ugaca kuri application ya Radio Online Box amakigenda fresh sana kuri application ya Radio Online Box wandika ngo tikuniga muri buja flavor nkoroka kujya kwikipeji ngo Black FM hamagenda fresh sana hejuru niba mumviza indirimbo hejuru uyu muri yitwa GQ kuva muri kisanamu genga kubwira ngo hejuru cyane la pande fire boom mbol meleke la pa prisoner kidumu pandisha mikono jungu shikane mu bicu ama out of the anyway inyo twakira umuraperi rero murabizi tugenda muri ino style yuko amsazo meze neza ndibaza ngaho beat yumva fresh hamegene neza cyane no natwinjize wow JQ nigga with the rap stamp. Gang, listen. Ara PG, rapping hizi, hewunda bizi, atari drizzy. Mera mu mizinge zemi juru na ukiri kwisi. Hip hop wanje so easy, I got the kizzy for hip hop hizi. JQ nigga, listen. Yo. Murabaza kuri street was the best bazobabwira ko ari GQ to be honest utazanya ka notice sinishura request kuko nshaka kuba boss mere nka Kanye West rocha kubaza banigani jewe nzana kabigani jewe ndapa bagahaguka mengo bariginga zina ni GQ ni gauzanye beef no kujya kuko sino givuza hamasi ndayicumujya nakugugumwa cyara mvunye kino gisata cy'umuziki wa SMP Christophe Matata biragoye cyane kugira nguro nk'icyata ni nk'igitutu ndakibona sindagifata reka tuyage kwanza nk'abashinga nahe mbega hip hop yacu nihe yo bigwaye n'ukubura ubumenyi canke n'ukubura umutahe reka ndayishagire kuko nsanze yarashaye the rap machine I'm not a human kuba nkoze ibi bintu si kugira mvume ngira cyane abarapere hama byume by'umwami yashitse muri Black FM abandi ni munume yindi hey go JQ nafashe icyemezo cyo gusekura umudindizo nije wo wamugiyemeje Estalina andi hamwe na Big FIZZO bati mbone muzihimirisho bafana ne muzinda bayisho icyaha kiguma ari cyaha nubwo wogikora wambaye agakingirizo ndarapa bafana bagakoma induru wogira n'igisindo cya buma muru nije besi wapa kwisi no mujuru tupage nisogo na jumuzukuru rap mudiwo bagaya JQ ndaje kubera mesa kuba nkura bishinga kubaya amanigi imbere bakaje misara ndagatangwa kuri rap nije mu rudende ujya ni wendura ko shubwira nzanire buvanga ndamama inka kabezi mukamego upset no gang shemere mana kubuzima nkiriho nanje nzogura bima zoba nominated muri Afrima hamadungore mere nk'umutima nuko tubura igitoro Burundi dufise amahoro bagira ko umutaga n'ijoro tukamama ihoro iterambere riza buhoro buhoro president n'umujama wabajene n'abatama umuziki ni wo kwama mbamishikanga w'imico kama hey how we go now Mendra beat y'umwinyene tatu ni Black Friday turi muri hip hop Mendra beat yari yose iri canke yindi reka ndakuzane ka uyu mwana ararenze man uyu mwana ararenze reka ndakuzane ka fona muca mu kisanamu gihe atameze fresh Here we go now. Yo, listen. Umbilizi the punchline. JQ I'm about to shine. In a game naigize mind zina genjana ryo kuri headline. Uzonzisha kunyitsa mageso kurapaniza na bigize ingeso nandike mistari nka kujya umutumwa Paulo yandikira abanyefeso. Gene mubwire kirungo, mubwire ko mfise urukingo, mubwire kandi ko ndi single azamereza amazi ya rusengo ndi nka Benzema muri Ramadan. I do the things that you never done. I carry gun, you better run, hit a double tap if you have fun. Yes, so it's a big MC ndi nka adisanya muri UFC. Rap state in your ministry zangi changes muri industry. Kama sio pesa mimi nakata simu kama ni kubali bo mwenda wazimu kama ni wa kwanza mimi ndo mwalimu aliyekufunza paka kukaiti. Mwambie na wahoni na wako kama kuni kwa rap za kubuna uko chika sabuni. Get freestyle number the beat big shout out kuri Black FM. Kirungo. Na kisa kirungo gaho. Ofisa kirungo gusa. Icaha ni icaha naho wobikora biramunaniye kuvuga Nusa birivye icari ngo ukora agakingirizo icari vrema nivyo birumvikana nivyo bintu GQ ni gakari cyane musaza umeze neza yego ndameze neza cyane gose yego ndashima Imana nivyo bintu mara ufite indimi ryoshe bro hejuru cyane umwana yarenze bro nyandikiye bo ya hip hop no ko nyene hafi y'Imana gato hafi y'Imana nawe nyene arakabakaba nawe arakabakaba hafi y'Imana arakambakamba ati
kabisa ni jambo muri Black FM ego ni ryambere igihe isanamu gengi baririmba indirimbo wari birimo nawe nyene by the way indirimbo yitwa isanamu gengi nyene uko nyene ego Isanamu gang kuri DJ isanamu gengi yarimvye gute wega arimvye it's been a long time tubikora ni kubw'urukundo si kubw'amahera tuguma dukora ndicika inkokora naho bazibira tuje kubomo ni kukabadapa badufata nabi babona umurapa bakabona itabi bakabona yuko twishinga amabanki kandi dukora n'ibikorwa rusange tuje gufata umuji jinki hamwe n'abaji FIZZO ni nije naje ndi king abandi mwese mvuze ikibazo cya mbere mbaza ni kubera iki ibintu byose uririmvye FIZZO agarukamo ego afite indirimbo zose aririmvye ngaha ama freestyle yose yagize FIZZO aragaruka FIZZO agaruka kenshi navuga yuko FIZZO ni example ni example ku baririmbyi benshi na jewe muri abo benshi naje ndimo rero navuga yuko gumushiramo mu ndirimbo ziwanje kenshi navuga yuko iyo migisha na bafise naje ndayikeneye ufatira kuki kugira ngo FIZZO umugire exemple Ya, umugire akarorero ahubwo jenge nibaza ni kubera yari muri jire yari muri jire ya isanamu gang isanamu what isanamu media nanje ndaririmba competition niyo nyisho muri ya mbere mu ya kabiri cyane ndikora impamvu niyo nyisho bari gutanga oya navuga yuko kuba ndamusisi we nshiramo wenyene ndashiramo abantu benshi bagiye batandukanye abantu bose buburorero bose ndabashiramo abantu bose novuga yuko ari ikibazo nashatse kuko wishura abantu abafana kumbura ko baradukurikirana ntibumve ako karorero wowe FIZZO umwigira ko uvuga ati iki kintu bambwiye par exemple bavuze artiste ari professionnel novuga FIZZO iyo ni exemple ntoya ndashaka kumbwire urugero wowe FIZZO umugereranya nago ku buryo baramutse bakubwiye ati iki kintu mu ba artiste ubwo nyene wohita uvuga FIZZO kuko indirimbo zose FIZZO aragaruka kenshi ni kubera iki navuga yuko FIZZO n'umuntu atigera ava ahari n'umuntu nakuze numviriza guma ari hahandi nyene rero navuga yuko ikintu noba nifuza ko nomera nkawe cyane nuko ushobora kumaintaina task ufise nubwo wowe utari kurasohora nubwo ukurasohora canke nimba uwo butari muri sig ngabo iryo zina ryawe ihagume ihamara imyaka kandi tuguma tuyumva nubwo abantu bo bariko barasohora amahiti bakamenyekana bakavuma nubwo wowe atubari karasohora indirimbo baguma abandi ngabo wowe tuguma tumubona nyene aguma hari wibaze ko ari kubera iki FIZZO natwaye arasohora indirimbo bibaze ko ari kubera kaguma ari hit navuga yuko ibintu byo babikora professionally kandi nta give up ngarabaza kwera ukabona ko bakomeye ikimugabo ukabona ko habaye mu gucika intege rero ikintu nibaza kuri we cyane nuko kuva kera ico gihe atigeze acika intege ngo abivemo cyangwa ngo nuko yamara umwanya atari karumvikana yabafise indirimbo yakoze ziri hit zibihe byose tuguma twumviriza no kugeza ubu nibaza yuko arico gituma tuguma tumubona ahubwo nubwo jewe ugiye kigo cyane mutagishigikiye cyane abantu bose baciye muri yanje ndaririmba ha muri competition ugeje kukice nakwijya competition yanje ndaririmba haba live kuri Facebook nagiye atandukanye barimvye benshi kuvuga ko izina rya FIZZO benshi hagi bavuga bati maybe bigira ngo azubaha amanota muri competition bashaka kuba mu bambere abandi ati peut-être hari ibindi bintu mugabo nivyo bashukeje kura bavuze kubwo bati ko byava kuki kubwiye mpaka gushikayo mwese mugako ni tenda FIZZO mu ndirimbo zayo mu bisanzwe FIZZO n'umuntu akunda tala ukuvuga nubwo wo muvuga canke ntumuvuge ababivyo barihenze cyane oya ntibihenze kona je ndumwe muri bo kandi je naririmba abari muri jiri bose n'abaririmba novuga yuko kurimba umuntu ari muri jiri ni kimwe mu vyerekana kwanza ubuhinga ufise kugira abo bantu ushobore kubashira mu mavesi yawe bashobore kugwamwo neza bajemo neza kandi icyumviro kigume gitomoye kigume kiri ku murongo novuga yuko ugiye twamushiramo kenshi sikuvuga ngo tunamwe impression kuko asanzwe ari umuntu akunda tara iyo yumvise yuko ushoboye no utawumuvuga akazi kawe wakoza arashobora kukemera kandi akaguha n'amanota rero novuga yuko je nabashiramo kugira ngo yego ndabumvishe yuko nshoboye no kuririmba nyene ibintu turimwo kugira ngo nabo biyumvemo muri competition bumve ko niko ndababwira ibintu nabo basanzwe babona uzi yuko hariho umuntu yavuze ngo ni mu ndorere indirimbo ngo hejuru ngo yujya mu tipe ngo wo muri Bantu Boy benshi bazi buri muri Bantu Boy benshi bavyiyumvira ni Emebo yabidusavye kwitangura ikiganiro mu buyenzi wiyumvira ko ari kubera iki navuga yuko mu ndirimbo yiwanje harimo logo ya Bantu Boy abamo n'isanamu nibo bariko baramfasha gukora ibikorwa by'iwanje rero umuntu avuze ko noba ndi muri Bantu Boy navuga ko atoba agize atari yerere yoba ko ntiyoba yihenze cyane kuko nibo bariko baramfasha gushobora amasezerano ameze gute ko bagufasha gute no kuvuga nyuma ya competition uwatsinze competition bamwemerera indirimbo zitanu na video zitatu rero abatunganije higano akaba ari isanamu
bari en partenariat na Bantu Boy rero muririmbyi yo yatsinze iryo higano isanamu na Bantu Boy ategeza gukurikirana ko ivyo bikorwa bijya habona rero je niko nkora projet natsindiye muri nanje ndaririmba aribo bandi nyuma kugira bashobore kumfasha kumenga wabaye wa mbere si wewe wa mbere ni je muri nanje nari Félicitations. Kono vise go sumuraperi. Nengo twicaranye n'igihangange ba. Oya, igihe nuze munago yazanga yavuze ko abantu bose bagebye muri Islam muri naje ndaririmba batatu wa mbere muraperi ari umwe nanye baro gatatu. Nje nabaye wa mbere. Warinze rap? Yego. Wa kabiri ni. Wa kabiri. Hayo ataza miliyo bazitahanye. Yego. Ya miliyo baziri. Zari miliyo zibiri. Za miliyo zibiri ya mbere muri yo numwe hamwe ya kamiliyo zibiri. Yego. N'indirimbo zitanu. Indirimbo zitanu. No mizo ndimbo zitanu zo mizo bintu zinarimwe. Oya izo miliyoni. Kona gashiruka butenye. Niyo mpamvu bereye boss. Noti miliyo tahi wawe. Artiste ni kawaida. Ni kawaida. Aha, kuva uhejeje ihiganwa imibereho bon Isanamu Gang na Bantu Boy bari kumwe ivyo biyemeje ubona ko bishira mu ngiro neza. Ego biko biraja mu ngiro. Ego ivyo biyemeje byose ko turabikora kandi byose ivyo twahereye ko byose byaramaze kuja mu ngiro nibaza yuko ibikurikira azoba ari projet zikurikira iyi hejuru. Ariko kompetition mazige kini yaraheze uwo nigeze usora indirimbo bwo so indirimbo mutatsinze na sundi ni munago n'indirimbo yiwe ayitwa gute ijya ndirimbo y'abana mwe barabana niko tubayeho niko tubayeho indirimbo ya munago niyo yaje gusohoka kandi wo atari no mu watsinze byagenze gute bwete uko hose uvuga yuko mu bikorwa umuntu aba ariko arakora ntihaburamo ama challenge arashika ibibazo nyene bigushikira biri professionnel cyane cyane niko novuga ugasanga harabayeho guteba kw'ibikorwa bitakuvuye ko je nakoze igikorwa nkashiraho ugasanga bajare kubihinyanyura bagatebya cyane cyane bose amasana guteba yego kawaida yake ejo twarahuriye muri ntuzeye muri ari no twahuriye ngaho onye kuri bata ajagura ivyuma namubwiye debuze uko wapfa usiseka badi ko wapfa umvise big yari muri blague mugabo yari muri blague iko biri kose barabitwa ko ari ndimo zitandukanye hari indirimbo yanashake ya DJ Phil Bites nande gatandukanye anyway nuko indirimbo irasohotse wabuze ufite kuko bigiye bitandukanye ufitane na Isanamu Gang cyo kimwe na Bantu Boy izo ndimbo zose uzi muri management yabo cyagufasha wogatwe kiwawe baze kare nk'ubu nshaka kurimba na wewe nja kuvuga na Isanamu Gang cyangwa nzavuga na wewe cyangwa hariho bundi bucuti butane hagati yabo kuri no mwanya novuga yuko ibikorwa niko ndakora kwanza biri independent ariko bihagarakiwe na Isanamu hamwe na Bantu Boy kugira ngo bishobore kujya mu ngiro kandi muri façon novuga iri professionnel ko ni higanwa nibo baritunganije mba bategeza gufasha umuntu wa mbere kugira ngo ashobore gushika kure hashoboka abahereye kuri wewe gikora je nyene nabaye wanje none ikibazo cyo kuri neze no musitagitaba neza ikibazo cyo kuri munago cyagenze gutewe kuri we kuko munago mu bisanzwe ari independent yabaye support yo gusaba support de bisanzwe rero ibikorwa vyiwe nibaza ko byinshi ari yo byivugira kandi nawe yavuze ko hagarino Isanamu indirimbo yiwe niko tubayemo ifasha benshi ariko je gufashwa muri Isanamu niko wabitsindiye competition kwanza ifo yuko bagira ndatandukanye nabo bandi ko jewe niyo competition natsinze rero bisaba yuko izo projet natsindiye kwanza zibanza kuva mu nzira rero ivyo bindi byuko dushobora gukorana bibaza ko tuzobimenya mu nyuma ariko ubukuru no mwanya nizo projet natsindiye ziko zira wowe wa kabiri no gatatu ninde wabaye wa kabiri twa Riziki mukobwa yego amawayo gatatu twa Gordon Mategeko aririmba chwap aririmba Afrobeat aririmba arenga arayibongo umba mwigene yahibongoza nawe nyene umugeme ni umurapira wenyine urimo maybe je numvise nabire kuko yambwiye ati kuko yavuze ati ababaye ba mbere ni batatu gusa ati naryohewe habayemo umuraperi uri mu nago yavuze ko ati rwo ntabayemo naryohewe cyane anyway GQ watuge bya Isanamu ngo marakorana ariko ushaka kumenya GQ neza neza kuko nimba ntihenze ngo ndakuzi kuva kera waciye muri Ovadu sinaciye GQ waciye kwa the bartender kwa Willy
kwa bibiri narigeze kujayo rimwe muri hariya muri ya ntuze yiwe ya vendredi narigeze kuntuma ko rimwe narigeze kujayo okay tubwire kazi gahise kameze gute novuga kahise kiwanje natanguye ibintu byo kuri kwanza izina ry'ukuri nitwaye Jacques hawe n'abavyeyi aba navukiye mu bwiza oya irimo muri Jacques nyene Jacques nakuye muri izo ndome zibiri rero natanguye kuririmba kwanza navukiye mu bwiza itariki zibiri z'ukumunani kuvuga ikirundi ciza nabone uri mu 2002 yego kacuvuga ico kinini cyuko wowe rero habo twese turagusumba rero yego muri acyari umupeti man ajana ni zengana ndinde havuga ati mu gihumbi kimwe n'amajana 150 ati kumwe n'urumineur aho dinye ofungwa n'umwe nibaza ko atari mikeyo ku mineur rero natangwe kuririmba kuyandikira verse yanje ya mbere muri 2016 natangwe kwandika verse yanje ya mbere mbwana nabikora nk'ugufyina mvuga 2016 wari ufise imyaka 15 ego niho natangwe kwandika verse yanje ya mbere ariko tugiremeje secondaire ariko naratamba ari umudanseri mbwana nakurikirana umuziki nakurikirana hagufi nakora indirimbo z'abandi nkazumviriza nkazisubiramo rero no guca avuga ati reka nanje ndabe ko no bishobora canandika verse yanje ya mbere nubisha bagenza ati ko rero bintu ivya bien ko mbwa ugasanga nta kuntu ushobora gushika muri studio ngo ukore hama muri 2018 mura n'umuraperi yitwa Pim Respectable Man Pim Respectable Man ndamumvisha imistari acambwira ati ebana bino bintu birakaze bino bintu birakaze kumva naramaze kwevuriwa kuva 2016 kuva 2018 naramaze kwevuriwa no mu bwenge mu bijanye no kwandika narandika ibintu nyene byumva ko no byumvisha n'umuntu akumva yuko bimeze neza rero nabimwumvisha avuga ati no bintu ni sawa abimwe ukora ubifate oseri ngabo rero nubundi byaragorana kuko wasanga muhira ko batabitahura byaba bigoye yuko studio ushobora kwirihira uri umunyeshuri wigaye koko ukunda ko wirihira rero nkagenda ku ma studio nkasaba ubufasha nkambwira ati bisaba urihe nabwo ufise imana turumva ko bishoboye mugabo bisaba kuriha rero ncanguma nyene ndaho mvuga ati rero ko mbuze studio reka nkora aga freestyle nifashije telefone nkora aga freestyle kambe muri 2019 hama urakibuka ndakibuka neza gusa ndibuka imirongo naririmbamwo avuga ati shaka kubaka izina kwisi nka Cristiano Ronaldo nemeza abapinga nka nibazo nkiza Saido sazire mu muziki nka FIZZO na kidumu kibido rero nagatanga kuba FIZZO ntajibunye yaje kuva kera kidumu mbwa kumutamuvuga namuvuze na kidumu namuvuze navuze Saido ega FIZZO tumuvuga ko wewe no muri competition wa FIZZO ni bibiri agoma garuka mu ndirimbo za ija kabiri naturally yari muri jiri ya competition ndaririmba namuvuze kandi no mu ndirimbo yimeruka gusaba nawe narimo na kidumu namuvuze umva si FIZZO gusa ba example bose ndabavuga kenshi mu ndirimbo rero hama kwa freestyle ndagakoze gashobora kuja kuri Facebook nyene atari bake bakurikirana nyene bijya byo ku ma Facebook baraje ma page bakunda kwidia ku ibintu barashoye kukabona gati no muntu arashobora nabona ama commentaire cabiminga uvuze bwa tireka rero ndabi nyene nkora nyene hose mbwa hose byagumye byanka cyangwa muri karriere yo gutamba no nagumyemo cyane niyo nagumanye nshiramo ingufu mbwa byo kuririmba abona kumengo ntibizobaba bikunda nagenda cika intege no kwandika sinaba nkibisubira ndipowera nyene nguma uko hama higanwa naje ndaririmba avuga ko aryo ryanyuguruye imiryango najye ukuntu byatanguye n'umusi umugenza ambwira ati naje ndaririmba yego edition ya mbere n'umusi umugenza ambwira ati ejo nzoja kuririmba rero competition amaze no kutabimbwiye baraje kwandika cyangwa ati barahejeje kwere ejo niho nzoja kuririmba waradekonye ne wambwiye naje naye kuyandikisha igyo cyabariransimvye edition ya mbere hama cyabati waje kuwa mbere muri edition ya kabiri ya mbere utagiyemo kandi ntiyabimenya yemenya ateba kandi yashaka kuja kandi edition burya baje muri edition ya kabiri niyo baje muri edition ya mbere burya nibo benshi ni nabo benshi bagaruka ariko birangira woje mu cybatsinda nk'ibandanye hama iyo edition ncitse cyambuga ati reka nicare ndayirabe ndabe ukuntu bakora ndabe aka experience ishobora kwakura kugira ngo ni naza sinzobe depayse canke
bizave bincanga nzoze nyene mvuga ati naramaze kubona abandi ukuntu babikora rero edition ya kabiri napfuye kumva gusa bavuze kwandika nabaye mu bambere nagiye niyo bataha ifoko niyandikisha nyine n'ingoga cyo kujya no manimero ya mbere zorimbe mu bambere sinzi babe ndimba mu banyuma gose bana rushe usanga nyene nubwo urimba ibintu bikaze mwarimba uko mwandikishije hari ukuntu babigira mugabo yo yandikishe muri hakiri kare hari ukuntu bigira babiraba wasanga amazina nyene utari kure iyo yandikishije kare wasanga utari kure ko yandikisha benshi mu gihugu cyose urumva wasanga hari igihe uyandikishije ubwa nyuma usanga uri nyuma ukacishikirwa bamaze no kuruha hari igihe usanga utaronse n'amahirwe warubishoboye rero nuvuga ko nagiriwe amahirwe iganwa ubwa mbere nkigende umunsi wa mbere preselection nabona umengo tugiye kwera ngiye kubara nyene bica live ntihagira basi n'umuntu ashobora gushima ivyo nkora azogufasha andire n'indirimbo byari kuri page isanamu genge entre temps isanamu mimi isanamu genge abantu benshi bayikurikirana ni imwe muri abajene bafashwa na isanamu ngabo shaye wagiye neza wagiye uvuga ati ni bibiri ndananirwa mugonzi we nagiye live hehe kuri isanamu ntabura n'umwe anshimirayo kandi umwe tukarandaba basagisha tunceyo nabinda ko navuga ati umuntu aza kumbona akabishima ko yuko berakurikirana n'abantu benshi aze gutuma ndira basi n'indirimbo imwe nanje bwa ati nakoze indirimbo ko je nizera mvuga ati impano mfise koze n'indirimbo imwe yoshobora kunyugura imiryango n'ahandi bakabandanya bamfasha rero ncangenda atari kintu kimwe nateguye shika nko bitaye na freestyle uko nyene ndapa bisanzwe kandi nta n'umwanya munini byafashe narafingira nk'umunota umwe canke ibiri dakwiye nyene umunota umwe hama mbona nyene barabikunze mwange nafisa amakenga mvuga ati akweri nzobamwo nafisa amakenga mvuga ati ino bintu FIZZO waramuraje ico gihe niho yaraje babona ameze gute mu maso abona bose nyene abantu batanga yavuga ati ino bintu twari kandi wewe wagiye muri ca gice yabwira umuntu ngo next ni mu ya mbere ni mu ya mbere yabwiye ati wagiye wimva gute nyuma kubona kajya ka video yabwira umuntu ngo next je mu bisanzwe kenshi iyo mbonye nk'umuntu ari muri competition nkabona kujya kuntu bababwira ndaraba kwanza yuko batamuhoye ubusa ariko usanga ari umuntu nyene yaje wasanga niveau yiwe impano yiwe iracakeneye gukura rero iyo bamubwiye next mu bisanzwe kajya kantu kagutuma ugenda kugira ishavu ryo gutuma ukora gose bisanzwe kakanze sindakanka ego ko no mu mistari naririmbye muri finale nyene arana navuze ati numvise bavuga ati next chamenya ko ari je the best shikiyo gutabagura zino verse ndo kwa tuanaliza ndabiraba byose numvise bavuze ati next chamenya ko ari je the best shikiyo gutabagura zino verse nzokoma nkora never take rest basi yose imeze gute bigitangura nashushe nk'imbabura amaze no arati umwaka bigitangura nashushe nk'imbabura nahingetse inkofero nambaye ikoti tukura muri pre-selection ndabaha amavesa habura FIZZO cambwira ko haje duhurire muri final nacengera nongereza intege arati umwaka wose ariko narimvye histoire y'ivyashikiye byose muri guhera muri preselection muri finale niyo mpamvu finale n'intego mfise après finale byose inyuma ya muri finale uri kuraririmba iyo verse ukayicana nyene neza fresh neza ukavuga ati ndabatamwo tu aho bari hose umwe wese atayiyumva itombuze wabona ama reaction yabo ameze gute naho batawuvuga abantu ukuntu ari ukuntu FIZZO camera ngo urumva kabere nka hari kwara ja kumenya ama reaction yabo bajya bose uko bari batatu bane mvuga yuko muri finale kwanza FIZZO siho yarari mu mahanga wari yamuserukiye ari Lisboy rero bivana kujya kuntu uba wanditse mistari hari abantu bashizemo ko nabavuga bose jiri nayivuga yose Lisboy nawe acayiyongeramo Lisboy yaratangaye kwiyumvamo kandi ari habona nkimubona asumva nawe ndamuririmba ndabiramutangaza gose urumva nabona bose baryohewe wari wateguye kumuririmba cyane umva je nabonye wagiye mubona hari ngaho numva bavuga ati azoba hari maze kumva ko azoba hari rero uwo munsi nawe ko azoba hari azokwiyumvamo nubwo atazi yuko je namaze kumwibona wafata igihe ciye mbona burya na creativity nyine ubwayo yatumye uronka iyo competition uwo mujamali afasha kuririmba
tuze amaboko hejuru rap twishikane hejuru GQ niga muri buja flavor ngoroka kujya wiki hejuru tuze amaboko hejuru rap twishikane hejuru GQ niga muri buja flavor ngoroka kujya wiki hejuru tuze amaboko hejuru rap twishikane hejuru GQ niga muri buja flavor ngoroka kujya wiki hejuru 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 nigiye muri game sanga rap iri hasi sanga kibuga tifatiwe na Fabrice hamwe na Boniface amacenturi karamu hamwe n'umukaratasi nagura kwandika no kurapa ndabinandiko n'urunyifasi waza sikibazo rap nk'amazi ndire jide zo murabana batoya ni muzi kurapa mwese ndabarungika à la maison on game de serious kakuri nka Farias use flow zikaze nka Notorious tende karahara mu rugane niba cyuri kurapera bw'urofa ndaje kubonika gura amarire bafanze jikuye nagura navyo gutekaza umwanje kurondera mamu dema konde penki kila pande fanya boom call me legend like a FIZZO na kidumu kono jungu shikane mu bicu out of this world ngwaye kivejuru hejuru 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 GQ niga muri buja flavor ngoroka kujya wiki hejuru amaboko hejuru wapishikane hejuru GQ niga muri buja flavor ngoroka kujya wiki hejuru 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 haye rappers genda bakange ndabikorera bibatange Siringira ndazivange mu kibuga ndi nka Yusufu Nyange ndafise dream kuba umustar fise ama house fise ama car fise ama pound n'amadola nyaburi kenge nka rap n'umuriro rap sumukino umwana wanje yo konesha ari muto ntibazo nkiza saido Nanse keshi ndakora ndarapa ariko birenka yuko seruka ariko ndizera ko numaka imiryango yanje giye kuguruka giye gushika kure mu bicuni gahinyoni giye kuguruka muri no game giye kuba ryabuye rigiye kugumya ifuruka mu Paris nyuma sinzwe ndari gituma rap yacu kumenya manje ndarapa mukanuma no munsi mbaguma ndakomende ngicuma rap bisiri gumanda hari ubuzima sharire kambege bakagwa ni bugari bagakora umuziki n'ibenge niba hari tukaguma turire ko muziki ukaburi so wayiko zinze n'imigame n'imigabo to basimde kurapa na bantu bonyo lepo tuze amaboko hejuru boy niyo lepo ariko nubagiye isanamu ariyo lepo nayo Sanamu na iravuga indirimbo irikirahera bigi urabizi ko bifese mukaza ko ari ngaha urashaka kuguma ngaha nyijya vesa rimwe ugiririmbe ukaririmba ari ngaha ariko ndafise n'amakuru kino ndirimbo bifese nayo mbishita nasohoka biriseri yaciye avuga gute bifese baza kumva ino ndirimbo bifese musanzwe ntituvugana ubu tageze kuba tuvugana kera bwanaho nyene byaciye kwa manager ngira yamazindwi ico gihe nari ncirondeza warafashe oya n'ubu nyene uvyopfuma nawe yabonye freestyle ababwira atanguye gukora yayibonye umengo kwa pimu nyene hama cabwa cyari gihe yakora ibintu bya flow time tugatuno murapere ndamukene tuzokorana muri flow time naco gihe nanje nari nkiri umunyeshuri kandi ari mu gihe c'ama examen aca barakorana n'abandi ntwabaye tugikoranye Angasiga bring you know Dushaka mu bigi uri ready iyo vest zo kuyikubita yicaye ngaho yaza yuko atakibazo nta kibazo oya je menya gusa ndirimbo ko numvise ko bifese yarayizi bana commentaire wirimwo muri YouTube irimwo yarakomanda yavuze gute yavuze rap mesha mu bintu vy'imiriro kabisa harimo ba Red Bull ariko by the way izina rya GQ ubaze neza ushira muri babiri mu gitwa mu Burundi nimba utaciye muri OTF bavuga OD gang Burundi je nawe ndi ndumva yitwa iryo zina jewe Pimu yarakunda kuririmba umuntu akamubona je ntawe nzo umuntu yakunda kwivuga ngo ngawe afane gato ahubwo ndayizi kwa Pimu nyene Pimu yarakunda kumuvuga uwo muntu mu ndirimbo naje ntawe nzi uwo muntu nawe wazi ko umumva namumva ari mwitwa GQ arahari je ndamwibuka umuntu muri OTF muri yo gang ona OTF overduty yari mu ba Snowkey nanga na driver bacha bavyara ariho OTF o gang niyo ari muri yosa nyene uyu GQ niyo harimo mu GQ nyene habwo yaba neza uzasanga mufite amazina asa muri abantu babiri gusa mugo ko biri kosi je musanze uwo GQ nibaza yuko ari G ya G ngabo jewe siko bimeze wowe ni marfado birashoboka Jonashobo ebana izina giwanje nyene